How are you? Français, ok. Français. Vous appelez comment? André. Quoi? Comment? André. En français. En français, ok. Vous venez dans quel pays? Je viens de la Chine. Ouais, en concert. De Natacha. Oui, oui, oui. Est-ce que vous connaissez Natacha? Natacha, j'ai entendu dire elle est une chanteuse connue au public. Ouais, ok. Indirimbo ya Natacha uzi ikuza mu mutwe ubu nyene. Mubibona gute? Mubibona gute? Turi imbere akantu gatoyi kuri kamera akantu gatoyi kanata. Muri iyo ndirimbo nyene. Mubibona gute? Natacha nadamba oba. Esa. Subiramo kandi. Natacha nadamba oba. Eske mubibona gute? Safi. Babwira uti twenda subscribe. Cyena sangtay. Bafyonde? Sangtay. Safi safi. So take 5 kuri uguru link, take 5 kuri we udahengeshanya kudukwirikira. So nko bibona ni Fizz kila kama kawa kama dawa kuri microphone inyuma ya kamera uri kumwe na social boy. So take 5 kuba Rastaman mwese wo muri take 5 kuba fana bacu badahengeshanya kudukwirikirana namutaragira subscribe fyonda subscribe ngaho amatwanda dutwika. So ngoma mayimvugisha abafana kwanza ba Natacha numviriza baje ngaha muri show ya Natacha numviriza ukuntu biteguriye kubona Natacha performance yiwe na cyane ko mbona ibintu bya Josh social mugire basaka karasa arasante basakarasa tora gacupa kawe mugire safi sana. Uramufana Natacha cyane? Uramukunda? Kwasi nakuza ngaha namukunda. Safi nawe uramufana Natacha Cyana kwica. Safi social twegere ino murabona ingene hasa show n'umunsi za kwari fire, yani tutawasha guys. Social wewe njoo kwanza, njoo huku tuwashe. Salama bro, umeze neza kamuto? Nakwita gute? Ndayisenga Severe. Ndayisenga Severe waje muri show ya Natacha? Ego. Uri umufana wiwe? Ego cyane. Nigiki ukundira Natacha? Natacha ndamukundira uturirimbo twiza tw'amahoro akunda kuduririmbira. Turimo inyigisho nyinshi cyane. Bisigura ko Natacha aririmba indirimbo ziri mu butumwa? Ego cyane. None witeguriye gute kubona performance ya Natacha no mu? Niteguriye kumwakira neza cyane kugira nyina turyohere ngaha ku ngoma ba. Safi reka nagushimire. Ego murakoze cyane. Safi sana sose kuyi hapa. Ababoss. Vipi? Umeze neza? Amakuru ya? Safi kweli. Bakwita gute? Bayita Kenny Blair. Kenny Blair. Nawe wita gute? Dukenguruke Odilo. Gute? Dukenguruke Odilo. Odilo waje n'umunsi kugira ngo muri show ya Natacha. Uramukunda Natacha? Ndamukunda. Niche kintu ukundira Natacha? Araryohera abanywanyi. Araryohera abanywanyi. Abafana. Icyo mukundira cyonyine. Indirimbo ya Natacha uzi ikuza mu mutwe ubu nyene. Mubibona gute? Turi imbere akantu gatoyi kuri kamera akantu gatoyi kanata. Muri iyo ndirimbo nyene. Mubibona gute? Natacha nadamba oba. Esa. Subiramo kandi. Natacha nadamba oba. Eske mubibona gute? Safi. Mbwirira abakunzi ba Motivation Plus Media bafyonde subscribe. Babwira uti twenda subscribe. Cyena sangtay. Bafyonde? Sangtay. Safi sana kana gushimire sana. So bro, ndakoza reka gutwenga braza. Twenga ara imbere ya kuri kamera. Safi kweli. Ego kweli twashimye. Nabaneza kuri kamera. Ndakoze ikibazo kimwe. Ego. Icyo kintu ukundira Natacha? Baje Natacha ndamukunda indirimbo ziyo ndazikunda kweli sana. Kandi sasa ndamwemera kweli. Uramwemera sana? Ego. Indirimbo ya Natacha ukunda? Je nkunda ijya ntuzeye ijya chumba. Wongera kano gatoyi freestyle kano gatoyi chumba wongera chumbe. Safi sana gushimire sana. Sawa ego breko. Nizere yuko uza kuryoherwa no munsi. Ego. Witeguriye gute performance ya Natacha? Witeguriye ndi tayari kweli.
Yego Yani atawasha fire. yego washa fire Ufana wo ku mutima. sana safi kweli. Bwira akajambo kamwe Natacha gabe. Natacha ndakupenda sana. Ndakunda cyane. Yego. Hamwe muhura n'umuririmvyi kazi Natacha. Wokora iki cyewe umubwira iki? Ebana numubwira ko ndamukunda. Yego kumukunda. Ko ndamwemera. Yego. Mbwirira abakunzi ba Motivation Plus Media gafyonde subscribe. Akunda subscribe. Sonde Subscribe. safi sana. Asante sana mzee. Tubandanya ngaha hamwe n'abafana. Salama boss wanje. Meze neza. Nashima Kazina kanyu boss. Emmanuel niyo mwongere. Manuel niyo mwongere. Manuel ndabona waje muri show ya Natacha. Witeguriye gute kubona performance ya Natacha? Ahubwo yadutebeje saha yavunze zireko ziramurengana. Yadutebeje. Natacha. Niche kintu ukundira Natacha? Niche kintu ukundira? Stile yiwe je kwerera tumeje turanoza kumuraba yaje ngaho iwacu Gitega. Ukuvuga wo ikintu ukundira Natacha ni style yiwe. Niyo ndirimbo ubuzi y'umuririmbyi kazi Natacha. Jesse nkunda gufata indirimbo ku mutwe mugabo ikigori yiwe yoyo nimba ari yaherukira ko ndebaza twese yaradushituye. Asafi sana. So ndagusaba uririmbe akaririmbo kamwe gusa ka Natacha. Naje nakubwiye indirimbo sindazifata ku mutwe mugabo ndashobora ko nagerageza kano gatoyi basi gatoyi. Ndimo nimwe ya Natacha kweri umufana nimwe. Oya kuzumviriza ndazumviriza muga kuzifata ku mutwe sikirenga kweli. Kuzifata ku mutwe sikirenga. Reka ndagushimire cyane blaze. Murakoze. Soshe turabandanya ngaha turabandanya. Turabandanya. Ni sawa? Ni sawa ganyakuba. Sawa. Amahoro. Amahoro. Umeze neza. Turashimye. Akazina kanyu. Nitwa Gogo. Witwa? Gogo. Ndababona mwaje muri show ya Natacha. Mbega witeguriye gute kubona performance ya Natacha kunaza kuririmba? Tuvyiteguriye ko biza kuturyohe. Nake karimbo ka Natacha uzi kamwe gusa. Eske ubibona gute? Ndagusaba turirimbira akantu gatoyi. Gatoyi gusa. Akantu imisegonda. Reka ndagushimire cyane. Merci. Yes. Nabonye abazungu je ngaha, nabonye abazungu. Hello. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va. Comment t'appelles-vous? André. How are you? Français, ok. Français. Vous appelez comment? André. Quoi? Comment? André. En français. En français, ok. Vous venez dans quel pays? Je viens de la Chine. De la Chine. Oui. Est-ce que vous avez venu ici dans le concert de Natacha? Oui. Pour ce concert? Oui, un concert de Natacha. Oui. Est-ce que vous connaissez Natacha? Natacha, j'ai entendu dire elle est une chanteuse connue au Burundi. Ouais, ok. Vous êtes en train de se préparer pour un beau concert ici à Gitega. Est-ce que vous aimez Natacha? Quoi? Natacha. Ah, parce que je n'ai pas entendu sa chanson. Donc ce soir, on va écouter. Ah, ok. C'est la première fois que j'écoutais sa chanson. Vous avez venu ici pour célébrer avec tes amis? Oui. Est-ce que c'est tes frères ou c'est ta soeur ou tes amis? Mes amis. Vous travaillez ensemble? Oui. Okay. On travaille à l'hôpital. À l'hôpital? Oui, à l'hôpital de Gitega. Ok. Donc vous êtes un médecin? Ils sont médecins et moi, je suis interprète. Ok. Est-ce que vous savez une seule chanson de Natacha? Natacha? Non. Je ne connais pas. Est-ce qu'il y a une actrice ici au Burundi qui vous inspire? Parce que nous venons ici à peu près un mois, donc on ne connaît pas très bien. Okay. Je vous remercie. Okay, merci beaucoup. So guys, thanks sana kuri mwebwe mwashe kudukurikira ikiganiro kuri Motivation Plus Media.
muri kumwe na Fizkila nkuko vyama twongera tubandanya tuwasha fire. God bless.